ntashe niho baca bambwira nshyize kuri aeroport ngo uhejeje gukora ikibazo utanunzi mu minsi iri imbere uzoba membre wa Comité International Olympique. Aho bonye kugira uwo membre wa Comité International Olympique baba baravye ibintu byinshi cyane, baragenda no mu buzima bw'iwawe bakaraba, baca bongera bambwira bati membre individuel gushika uzugire imyaka 70 utagize amakosa. Iyo 70 rero amakosa n'ayahe ayikwiba, ibyo nabyo ntabyo nzokora. Ikintu gusa mu nyuma urabona turamenyerana, barambaza bati barambwiye bati ni ubwa mbere twumvise umuntu ashimira abantu batatu. Kenshi abantu baragenda bagashima, mugabo twaratangaye kubona ushimira mama wawe, umukuru w'igihugu hamwe n'uwahora gutwara. Ndafise abafasoni bashika 54 baranigisha ibya leadership ingene abantu bifata. Natokiri naco nuko jewe ubunye ntwara Komisiyo Internationale ya Femme Sport muri Syria. Dushaka yuko muri wanje mbonani abafasoni bashobore gushika hejuru. Wanyuma slogan wanyuma ngo duheruka kwinjizamo ni presidente wa Egrenoir, duheruka kumwinjiza muri rwego, hanyuma ntawizi ejo rero mukabona atera imbere. Si perezida tuba yabikoze, n'abagore bazaba babikoze. Nashaka kubwira abamambe ba Assemblée Générale dimanche nzotora perezida bakandida ibiki nimurebere mwejeje kumutora imigambi yazanye nimubishikiye nawe muzaba mumubirisha. Nababwiye muriko murabesha, kirazira kubesha. Watoye umuntu uja kumushigikira gushika manda igihugu ni ikintu cyane. Ubanza gukunda igihugu mbere yo gukunda ibindi byose. Hariho n'abandi bagira bati nkuko perezida aravuga kubivuga, bari yatanga yuko Madamu Lydia ari muri FIFA, perezida wa federasiyo iki bazoza baragira babokiri basubira bira abantu tumenyereye ntibishoboka. Ushikana mwabakora y'umuhanga habaye ibintu byinshi. Nashaka kuvuga ku musani ejo gusa amatorero dushyigikiye perezida, dushyigikiye n'imigambi yiwe.